Bitumingi yarasajije Bitumingi yaranterefone nibereye kurima ngo mwatsindiye akamoto shira agati mu ginyo niyereza kaira manuka mu muci Bujumbura ngo Esther nzanakira mama ga Esther nish. Bonsoir mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV. Chaknya makuru cyane kibazara bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. On the mic ni will behind the camera ni Scott. Uno musi guys twafite exclusive. Esther nishi yangoye. Nagiye kumurabi wabo ndamubura. Barambwira yuko ari kuri Salon de Beauté ndamubura. Ariko hari undi muntu yambwiye ko yoba ari kuri Zenges Record. Nace nshima ko ndahamusanga guys. Murabizi ibintu Esther nishi agize imisa dukorera. Yasohoye indirimbo guys yatera umudugararo asha habaye ambutiage muri no industry ya Buja Flavor. Abantu bose bitumingi, abantu bose bituturo. Sasa tumurondere tumubaze why anza katoa ngoma ikaleta kisimamo kone industry ya Buja Flavor. Abana Esther nishi, abakuze Esther nishi, abapapa Esther nishi guys bambye ko ari nga kandi ntazi ko naje kumuraba. We rero follow me unifall ntuvuge gumuhoze fall sinshaka ibintu vy'induru fall guys. Biansi camera imwe vya Isaac Classic, biansi camera guys follow me. Guys twashitse ku muryango ndabasavye ntihagire numwe avuga sivyo, muhore muceceke calme niyo nkeneye sivyo, gira ndodore ariko sasa sinzi yuko babari abantu. Harugaye guys follow me. Zenges Record. Nawe tugiye kurondera Esther nishi tugiye ko ari hano muri Zenges Record, lakini sasa turabona ko muri reception nta muntu numwe hari, ariko reka twinjire indani juste dushike indani sivyo none. Follow me. Nta numwe ari karambona. Di karibu star. Bite Esther nishi. Poa. Gobre. Niko sawa. Guys, tubona turi muri Zenges Record. Turi muri Zenges Record twaje kurondera Esther nishi. Murazi ico namurondera kibabwiye muri introduction. Hanyuma ujya mubona ni mu producer abishoboye azwi izina rya Patrick. Patrick bikwaye? Uko bien? Neje basi sura Patrick. Ni sura basi kidogo. Guys, Patrick anze kutwireka. Patrick none utinya kamera none cyane. Unagopa kamera? Guys, reka basi tumumvijwe giwe basi, sivyo? Patrick unagopa kamera? Yeah, naogopaga kamera sasa. Sasa bugari mzee. Mimi sijui tu. Sasa mara tunamwona Esther nishi hapo. Iko nafanya kitu au? Yeah, kuna kitu kikubwa ambacho tuko tunatengeneza. So, nikizani soon kabisa mtakisikia. Yeah. Na huyo hapo ni collab na Esther nishi hapo. Yeah, hiyo tutaambia yeah. Guys, uyu ni Patrick tuko turavugana akavuga nka sase muri film, sase ni higera yerekana isura sivyo none nga Patrick. Guys, hama tugira ivyatuzanye Esther nishi twamubonye ari mu miteguro idasanzwe. Esther nishi none warutse ko tuza kuzanga ninde kwanza haberetse afite twakurondeye mu gisagara cya Bujumbura, nagiye mu Kamenge na Mucarama hose nari ya kidumu yawe rabanashitse kwa bitumingi nishabambia kila siku kwa bitumingi. Guys, mwivise yatereme avuga ni ba bitumingi sivyo none guys ani mimi nishaona mushakuwa mwabaye benshi prebe. Ariko twibwe nizera yuko twebwe ni bon sivyo none. Reka turabibazanye twumviriza tukani mwamutagenzwa n'inabi nibaza ko ari sawa. Tugenzwa n'umuziki Esther nishi urazi ibintu ugize imisuko urabizi vraiment. En fait virus wateye urayizi, umugera wateye mu bantu urawuzi. Ntero mugera. Wati umugera abantu bose ni Esther nishi nubizi none. Ni umugera w'umunezero antuka. Bitumingi. Umugera bitu. Guys, mubona turi kumwe na Esther nishi twamusanze muri Zenges Record. Studio ya mbere twavugana muri industry ya Buja Flavor yoba yarasoya abaririmbyi batari bake turazi ba Lolilo ba Peniel barakorera nga ni benshi cyane ha muri Zenges Record bakoreye indirimbo sibyo none ga Esther. Ngo ubu naho twasanze Esther nishi nizere ko ikikuba kizosoka kiri fresh cyamavuta bisa. Guys, hama Esther nishi taratangura twakubonye hano muhira batubwiye ko uri muri Salon de Beauté turakurondera turakubura cha tuza hano hama vyagenze gute?
bon aho hose muvuze nahaciye antukana muhira niho ndara deje sanodo bote nahaciye ngeye kugira akantu nyene kumutse kabisa akantu ko mwise gazi murakabona none ako gatwaye amafaranga angana gutega Estanish amafaranga no yavuga kuri TV ya Mara oya nimba atari banga ga Estanish turazi ko abantu bateye umugira bariko ragukurikirana ako nakabanga ka Maja nyene kunsokoza yitwa gute yitwa Tonto Maja nagira nikidumu kibiti guys ni Estanish ko turamubaza ariko yatubwiye yanse kutubwira ivyerekeye kwa feyiwe ariko nizere ko yagukoreye kuri 50,000 cyangwa 70 nakabanga 70,000 oya nakabanga cyangwa ubwire nk'aba bandi 300 euro nakabanga kabisa guys yatubwiye ko arakabanga ariko ntacu none Estanish izi impuzu nizo waguze no mushange nizo rusanzwe ufise muyi konako karagoye kwishura bon nibaza yuko zari nazikuye mu valise rusanzwe zifise sindabizi neza ko zari zihari waziguze uko nyene canke kimwe cyose wakiguze kwa ubona zisa zisa ko je mu rumyenga birajanye ku ifo kuzo turambara ibintu bimatchinga ibintu bimeze fresh baje n'ibirato ko ariko n'ibirato ngira ndabikubaza ati none ibi bintu istile wambaye gute n'ibintu byiswaga kabisa n'ibintu biswaga hama murabizi yuko Estanish benshi bibazo byinshi ngo Estanish si umurundi yo bafise amamukuye muri Afrique du Sud kuko urasa n'abantu babandi bamakirikiri makirikiki binasi byo naga Estanish barihenda cyane nkuko nawe wavusa ngo usa n'umusomali jewe guys ni kuri ko maranyase je nusa n'umusomali jewe Estanish abikigongo niko je warunyise umusanza abikigongo kwanza guys aranse ko sabikingo ariko ntacha ariko none Estanish wowe nta mama kufise canke famille yo muri Botswana babandi bamakirikiri canke muri Afrique du Sud Jenere sinakubaje we nawe nta famille ufise hari oya je muri Somalia oya nje ya bokwera urasa n'abantu bo muri Afrique du Sud cyane ya Johnson nano mirango prem guys munatarabona indirimbo yiwe yumva ko ari umuheca wa Industry Abuja Flavor uba uri umwansi hama Estanish guys ziko mwabonye clip video yiwe iheze ya bitumigi yarirutse guys Francine niyo sawa yose nonega c'est vrai ulikimbia ya nawe no shiki ulikimbia mimi mwenyewe sikuangana tena wewe nitizama vile visusu vyako shakwa suto sambo yaravyerekanye kuri kamera guys sivyo none shakwa amo nilibiona Estanish kumbe umgebi gusunge kwa kare yani ujue kama kuna bisusu pako kio hapa kwanza Patrick unaona biko mimi sijui hata sijui guys ndabasabye muze kwandika muri commentaire arafisi ibisusu umukobwa gamana none bavuga yuko urumva abakobwa ba mbere baririmba mu Burundi basumbya abandi ibisusu none uvuga kwiki yo wumva nawe nzumbije shanira no basha yo remera shani kwi ujya vraiment sinzi antukangira tuzohagarara ahantu hamwe turabe apare nizo cy'urubanza hanyuma Natasha sinzi cyane uko shiramuzo yani turahagarara kuntu ariko uravye video zigacurabana ya video ya bitumingi kunihera wewe uvuga gute sinzi antuka si ni nkaya manota basi wowe basi genda guha ico ciwawe kingane na 50 cyana Natasha kingana gute sinzi nukuri kw'Imana guys ni kuri kw'Imana kizu cha Estanish charanyishe Estanish ushobora guhaguruka gatoya oya frame kidogo tu aiga mukuzisima sasa una video watakiona mu video Estanish sasa ulipenda kuonyesha video budget yetu nakataka kutuonesha Estanish kweli mbona misio no muririmbye singuri sinerekana ibisuso Slay Queen oya frame ibyo ni byabo nyene bene kubigira nyene none Estanish ka ibisuso wewe nta bisuso ufite akini Estanish byara kuba vyizi uhagurutse ukatwereka ko ndabona umengo ufise nama kwisemeza nzobereka n'ibyatsi none ngaha kutayiretse na nyene igire nko ngaha nkege nta mucurabi none aho siniko ndabibona oya reka Scott muraba Scott please sabye basuduze na nyinshi kananga utosha kuwa kiamu basi erega arivyo tujejwe tuzeza kubaza ugati abakunzi ari abantu banditse muri commentaire ngo yo mana mu commentaire nazo babo nza ti mana ni munda yishe kisha Estanish uragenda muri video yawe ure commentaire bakibonye ryari muri je video nyene wewe navyo wabonye je sinzi ngase nibona hama guys ni Estanish ko turavugana reka tugende tuvumbaze ku byatuzanye Estanish kubera kinone washimye gutera virisi mu bantu uko mtoto mbaya kumbe nawe Shabani wana virisi nishashiko ndubona nimeona video kasema Mungu uwo mukobwa si umurundi foko zo turabajomba tuntu twumutse nututusunga tujya nyene duhereza ko nyene ko kutakishizemwe hagati nakubwiye je sinzi gutamba bakubwira yuko mwisho ni mbaya ngo impera ya marimbi misi yose video ikunihera afu titre fikina bana para ukisusi ukubiona bya vrai cyangwa bigize nyine ubibona
je narirutse gusa kumbe birenjo bisusu mama yangu we guys ndabasavye umuntu atararaba indirimbo ya Estanish nagenda irabe Estanish wabigize ulifanya makusudi wabigize kugushaki wewe baba mimi nimekimbia tu narirutse tu narirutse simona bitumye ukakimbia none umuntu yagupapuye manu utuntu twawe cugira gute guys ko taronka amakuru batubwira yuko mu Rwanda muri Tanzania muri Uganda yuko uyu mukobwa abice bigacika n'umugera yateye mu bantu naje waramfashe mwavimisi ivyo nabonye kira muntu siko nakakipande kake binika batakara kipande ka mwisho sasa siyo kipande gani mu video yako Tajako ni wamini paratu vipande tote sasa mwebwe ubiyishe beraye muko bazikiziga guys mi video nimeyona hamwe ndafisa kandi nakunze ari ahantu ujya mu bitumingi wawe yagiye kugushikaniwe amfete sinzi ngerariwe atariwe hama hacaza mu boss nyawe uca wishira munsi y'amapini sasa Estanish wari kuyibamboga mu cungu awona nabire bitu binatisha sana ndakupresente unanyata sapanye nyina akubwire ngo arakuzanye magari ya modoka ya etage bago kanyata chibona umuntu muize kuyiba nyama mu safuri sapange wewe ni karaza mandi uko nariba mu cungu yo banteribuye nako banzizi irigopa jiwe guys ni Estanish ko turavugana akatubwira ivyerekeye umugera je novuga ko ari umugera ni virus abantu bose ni Estanish ni bitu mingi bitu tro kwari no kuita bitu tro ese ni mamoya niko ataka ari abantu bumva ndiko ndavuga bitu tro bakavuga ati ni gifaransa no ni gifaransa kiri mu kirundi sivyo no ni bintu byinshi bitu mingi bana faransa intirize zibayene Rakutora mu portemone ko na San Fran aho iko na makaratasi za contact za watu maze za basaidoni bazongiza ewa unakutana na mtu bakukei kitabu anakuonesha se unaona ule kumeni vitu mingi sasa Estanish none indirimbo niwe yanditse yego wikore kwande kwa Betty Best muri wana record yego yagutaye bunyabungana gute ba twatwaye nk'uburyo ko hari anye bakorera audio ni 150,000 umva 150,000 audio ama bya video nabyo urumva bya video kwanza guys ikibazo namambaza misi yose cyerekeye video nabarimvyi benshi maze gutumira muri office ya Buja Hit TV nkababaza ivyerekeye producer amafaranga bamuha muri studio ariko ntibabimbwira ariko Estanish we arabitubwiye 150,000 Burundi none ko ntabwo ari ibintu biri ibanga kuko no muri tarife zabo birahari warishiko nyene cha munara mbio naraje gukora Jumis avance warinze gutanga je sindara muri studio ndaguha amafaranga yo nkakora indirimbo nkagenda naje kwa enregistrer ngaruka ari we ni shoot umpereza indirimbo yanje warayihejeje video byagutwaye buryo mwana byo rero nabyo rero reka nanje mvuge nk'abandi nibanga video razi kuko byari birenze na tarife je nabonye tarife nabonye ngiye gukora nasanze hari ngako hararenze ko nk'umuriyoni 1 million y'amarundi y'amanyarwanda kuri tarife nabonye yari $1 ihari rero urumva sino chance sigura byose gusa aho n'urugiranyo natanze gwa yarenze kuyo nari nabonye yarahari yakozwe nande Landres B okay wamuhaye mu madeni cyangwa wamuhaye byose ma tranche yari tranche je nta deni ningeze nkora kuri video ya bitumingi guys uni Estanish ko turavugana akatubwira ivyerekeye video ivyerekeye audio hamajenga nambaza ikibazo kuko narakurikiranye indirimbo yawe yose ndayibona yose fresh ndakurikirana ama commentaire ba Masterland ba Chris Busy baravuga yuko vraiment indirimbo iri fresh iri okay ariko nararondeye commentaire ya Kidumu Kibido kibuganirizo nimekosa Estanish waye yarapostinze mugabo postinze post ayitweretse post ko post master tiko tayibo iri kuri Facebook narashize kuri Facebook ya no yapostinze kuri Facebook yiyo avuga gute ko tutamubonye yaratuprotse basha oya muragende muyirabe kwirahari oya basubwire nkakoze imivyashize gushikiriza no yaragize yes komera iyo commentaire yashizeko umupapa twavuga umupapa umurino industry Buja Flavor mzee salute sana twagize makenga bati none bimeze gute mzee kwa mbona comment kwenye YouTube ya dada yani yoreka vraiment niyo sigari inyuma kabisa kandi yakoze ikugwa gikomeye nawe nyene ndabimushimiye yego na cyane cyane none indirimbo ne wayanditse cyangwa nje nayanditse mwanzo mwisho sure yes mzee ari kwandikia ari kwa wapi mzee ari kwandika mzee ni wayanditse mzee yari he mzee none nashaka kwandika gacha kuri email avuga ko tumenyana narandika indirimbo nari jya mbere ninde yanditse yani je nayanditse again ntwaye projet wowe waramwandikiye muzee ndirimbo apana kumwandikira wambaje nda yayanditse voilà ninde detail indirimbo Estanish wewe bijya muzee yaririmbye niwe wabyanditse
kila mtu kujana maneno yake kandi just naye gushobora kwandika imistari y'umuntu w'umugabo kandi naye ndi umuntu Estanish la kidumu kipite ivyo nivyo wavyanditse ndimina kuregrete kabisa unani regrete sana tu guys ni Estanish ko turavugana byinshi akatubwira ivyerekeye muzehe akatubwira ivyerekeye music sivyo none guys bashaka kutuvugiriza gatoyi basha ntori rya yambere ariko jera kunzi y'ibisusu mvugiza y'ijya nshasha y'ibisusu very sino ita very sumugera mubi bubaya sana mimi mangwa na ribika jole muziki weye utatasha kwa tabani na bitumingi ijwi kosa papa bien bafuramba barira ubwa mbere numva yuko ari kwa bitumingi weye bitumingi yarasajije bitumingi yarantelefone nibereye kurima ngo mwatsindiye akamoto shira gati mujinyo niyereza kaira manuka mu muci Bujumbura ngo Esther nakira mama ga Estanish mama yangu we guys mimi nilikuwa nishinzia guys nilikuwa nimekufa vibaya sana inapfuye ama Esther nishindia kuigiza gitari kidumu ndabizi ni kidumu sikidumu none mon grand frère wanje nararimba muri église simurarimba muri papa wanje ari umusodiste muri église deja sure mama nayo kuza battery yararongo yabaririmbye kandi mama Esther ari kuri battery aya na battery geza vuza gusa yari umurongozi w'abaririmbye muri ariko numvasha ngo bariganye na Patrick kwe aya ngo umwana wejo bundi Patrick n'umwana ndamamagara Patrick n'umubebe njya mugangi urabonye ndavyemera imbere yiwe Patrick ubisibira ko aravuga Patrick ariko kwihakana ni bebe sana ni bebe fasi yote ni bebe sijui ivange bose ni mubebe yamaze kumbona navyo nzi none umenya ko twari mubebe waramanya afise bibebe aje afise umushatsi umwe abandi afise imishatsi ibiri cyangwa baby guys avuyagiza ko namubwiye ko yambara baby mama Esther nishi baravuga yuko wewe uriko urasumba Natasha uriko uramurengana Natasha wowe vyakira gute sinzi uko abantu babibona bivana nuko abantu babibona ko abantu nimwe mufise kujija canke kuvuga ati iki tubona kirenze hejuru y'iki inye canke biri compatible canke kwa hari post nabonye kuri Facebook bapostinze Esther sinzi ko yamushikiriye abo bavuga yuko Esther nishi ari umukobwa ari mu bakobwa bavugamo ba Natasha Esther nishi bavuga ba ujya mukobwa Miss Erika bavuga yuko nabakobwa bariko baratwibagiza ba Lady Lady ba Beyonce hama haca mundi avuga ati abo bakobwa bose mwavuze sivyo abwo Esther nishi nariko arabikora wenyene Esther nishi wavyakire gute ndaziko bitagushikiriye wo vyakire gute vyakire gute right now sinzi antuka bon je ofete nzi nkonta ku buzima bw'iwanje nkonta kuri carrière yiwanje ntitaye ku by'abandi bavuga canke ngo nite ku buzima bw'abandi bon bakoze neza ni sawa nanje nkakora ni sawa hama twese tugahurira ku kintu kimwe tugahuzwa n'umugozi umwe na cyane cyane urana ko industry yacu hariko haranko kuyumba bitewe n'ukudakundana kutumvikana kudahuza hagati yacu byo nyine ucumva ko bibabaza ukuntu byo bavyiza wanashima habaye n'amakolabo y'abakobwa ku bakobwa kwa makolabo y'abagabo akaba makolabo ya twese turi hamwe bice byerekana ikintu ciza kimota mu makungu ko abaririmbyi barundi tunywanye atawo tuvangira ya mugabo rero mbabe mu bituntu two dukomparezo nyene tuba tuhari yego sinansa yuko naka ashobora gusumbya naka ariko ndikumwe wese akonte ku kazi kiyo konte ku murimo wawe ndiko nshaka gushika hehe nshaka aravuze ati naka arashobora gushumba naka Esther nishi tutafautishe vizuri dutandukanyirize neza wewe na Natasha nindasumbye wundi urumva comparison raba witegeza kubaho wewe na Natasha usumbya nindasumbye wundi navyo nzi wanje basi Miss Erika na Natasha navyo nzi nukuri Esther nishi uko natunze office trophy ha umwe muri abo babiri wofumba ati mu ndimbo zanje ni yahisumba iyindi basi indirimbo yawe ni ya Natasha ni yahisumbi mu ndirimbo zanishi ni yahisumbi iyindi Esther nishi sawa wewe unataka kumaanisha kama wewe Natasha nakushinda navuze nti ubuzima bw'iwanje n'ubw'iwanje bwa Natasha n'ubwa Natasha ubwa Miss Erika n'ubwa Miss Erika bwa Chanel n'ubwa Chanel kugumye
gute ugaye gute uko off aje kuna gufuri kwani na meva Sorex uri ku match yani si vyiza uguruka maze munani chamba funguka upate bwana sitaki wa pili uko na wakwazi uko na kwangu ni nani Patrick Patrick aravyeme guys Patrick aravyeme nene uramwihakana ni mabe muneranya fisi ibindi biri en privé nyene novuga biri en privé vy'umugabo wawe ya be muzogira mariage ryari basi byose biri en privé imwe muzobona byabaye surprise cyende kwa mutima bujyanye n'umunsi nabonye surprise yawe nkaca nibuke nivyo nabonye muri video igira ihere muzoze kuimbaza n'aba invitation mu mvumbure kuri mariage voilà guys urumva ko dutumiye tuzogenda kuri mariage Esther ndagusavye nivyashika ukagira mariage ngagusaba interview ntuzuyime shasi nibaza ko nzoyikora nyene mugabo nizere ko atari mapenga inde mugabo wa sio bitumingi di unamjua wewe au mtu nasi Patrick nataka kusema mafana na Patrick ambo njeba nabonye Patrick ari umboga vraiment nashabaye karasanze muri kumwe none ugomba dutongoretse ngenda babaze urumva twabasanze muri kumwe nishamariza urumva barahejeje si Patrick rero du umuco basi ko atari Patrick Patrick na mugenzi wawe mwatanguye bugenzi rya kuva depuis nka rya 2000 Patrick 2000 combien umunsi wa mbere umunsi fizo navuga ngo umunsi wa mbere tunwa umunsi wa mbere mwana ya kuba bagenzi impaka tunwa mwebene ko ngira gute kagira neza Patrick acavuga ngo gasubire nibyo akibutse Patrick ati byamugiriye aho kwanza gisigura ikico inzi wowe abigize no abigize ziko bisigura Jerry mwogeje kubera yuko wamwase Patrick oya sina mwase no mugabo kandi uramusubiye kandi ngo twahuye afise ya hama Esther nishitutsa no asubira mu muziki nigi impanuro wotanga kuri abantu bose aba bavyeyi bose batifuza abana babo bakobwa ko baja mu muziki kandi bafise ingabirano bon kuba batabyifuza ndabatahura umwanya umwe kuko natwe twagwanye intambara nyinshi kugira ngo tubibemwo au fait iyo umuvyi ataratahura iyi carrière ataratahura umuziki ko kuko mu Burundi wacu rega biratahurutse ko ntabwo turagira ku ntambwe y'umuziki utanga amafaranga mugabo babanze kubona yuko nakazi nk'ubundi buzi uririmbye aratonda ku kazi nawe agakora nkuko nabo batonda ku bwabo biba byiza kuko birafacilita nawe aragira contribution akibeshaho akimenya byose akaba atakibagora ya rero byoba byiza cyane bagiye baratahura ibyonye bakabakuguruka mu mitwe kuko haba gospel haba secular ndibaza ko byose twese tuba dufise iyo umaze kwita umu artiste tuba dufite intumbero imwe naho gospel tuba two turinjira cyane kugira ngo dusenge kandi ntaho badasenga tubeshejwe no gusenga mugabo iyo umaze kubigaragaza ukabishira ku mbuga ukagira gute gareka twese dukeneye yes rero iyo bamaze kubitahura ivyo biba byiza cyane kurekura umwana gusa impanuro nyene bihari nuko utamurekura ngo yidegembye burundu mugani kibuje ko aja muri studio kuririmba peut-être urashobora kumwimira liberté mugabo umwana afise talent nawe ubwo mufashe mu develop mugabo murekura naho canke kumuha uburenganzira biva ku muvyeyi biva nawe umwana barakuri kabisa muri no industry ya Abuja Flavor turabuze abakobwa benshi mwebwe muri mparugwa ku dukompaye n'abahungu sivyo niye mpanuro wotanga kora abakobwa bose baba bitinya kwinjiza muri industry bon nimba ari bo bitinya atabavyeyi babafatira ko henshi hariyo ababishoboye bagatinya canke hari ababishoboye bakabura uburyo nigiki bo bashikiriza kugira ngo nabo nyene babe nka bamwe bwe nkaba Esther Nishi superstar tukishinzira ngaha twumvise Patrick avuga superstar je nibaza yuko iyo umuntu yamaze kumva talent yiwawe sinibaza yuko je ndibuka mbere nyene nkitangura nyene mu za 2009 gutyo onye arinjira studio umuntu nkamwumvisha talent yiwanje za studio za Kigali za zamani inye bose twaravugana ngenda nkitura master talent nkamubwira ikibazo mfise akanyumviriza ndibuka na Patrick naje ngaha muri Zenges kandi afite na beat urumva bivuge rero abo bose oya vraiment baba babonye ko ndi talent wezo mugabo nkabwira ati muraniona niko kao foke munisaidie urumva rero ndanashima nabagiye barabishitsa bakamfata mu mugongo hari nabavyifuje muga ntivyakunda ya rero nagomba kuvuga yuko abo bandi nabo bogerageza pana gucugenda ngo wikumire uhagarare quelque part
no egera umuntu mwiganire ufise ubwo buryo naho ukoreshe hama ushire tana yawe habona abantu nyene tuyimenye hama tukwinjize mu muryango. Kabisa turabona ko umuziki wacu avuze ko umuziki wacu urukura genda nyene afite urukurigenda urigwa ko sivyo niko bivuze ugenda wigwa ko ariko tuko turugenda ku ntumbero nziza niki kikibuze kugira ngo umuziki wacu bashi kugororoka kugira ngo utumbere neza inzira nziza en fait sinavuze muri façon ngo y'amakalite canke ngo uburyo turirimba canke kwa ibyo byose turashoboye ndibaza yuko n'abantu hari n'abantu benshi jewe nzi biga ku muziki w'u Burundi ariko navuze ku partie y'uburyo turakora indirimbo tugapostinga YouTube murabona ntabwo biragera kure cyane ngumve ngo muririmbyi ngo abeshejwe na YouTube ngaha mu Burundi urumva rero indi part tugasanga tufise kakagorane nyene ko kumumengo ewana miye ndikutana ne ku stage lazima ni muroge bitugani iyo burozi sasa burozi imbe haje burozi buraba sinzi bimva bivuga gute navyo rakoresha yaba basemaze no kubona mu maso basi nkavuga ati ubu burozi kandi rero kibabaje nuko nyaburozi bukora mu ngabo tabaye amafaranga yaba bwakora hama bukabahereza inoti byari vyiza kabisa sike bisigura yuko hari abaririmbyi bagenza muri industry Buja Flavor bakoresha amareba nde numva bivugwa mugasi no kugira ngo naka ngo arayakoresha ko je nta nivyo mumaze guhura bose none umuntu yaza akakubwira ngo je ngo ndayakoresha imenera ibanga yagusanye nepe biravugwa ngo naka ngo yaroze sinzi ko bari n'isako sinzi canke ari bya bintu byabo guys ni Esther nitwo turavugana nagira ndambaza ikibazo ariko ubwambe tugitangura ariko avuze reka ndaza kwimbaza duhejeje Esther ndafise ikibazo nakwitegereje none ko mzuri uko vizuri sinzobe bebu jyaje wewe nta bintu by'amavuta wawisiga ya good mix tendi siga amavuta we n'amavuta wisiga yaje n'amavuta nisiga sorry nisiga amavuta meze gute amavuta yiwanje amavuta yiwanje sure meze gute anise ko Esther iwanje nisangi cyanditse ko cyose nibaza yuko ari iwanje tu hari amavuta avumye mu bakobwa bavuga ngo ni mukorogo mix sinzi ko izo beats ngaha Patrick arazikora wowe impira gushikirwa hayisi kizina ni ryagutse nikiza mukorogo ngo mix makamari kigongo amavuta yo kuyambiza basi aya friend je nisiga amavuta yiwanje jewe personal abandi batagura naya aya mamesa amesa kira akanugize mu kirundo akitagute amamesa nayo barayagura kira yandirimbo bitumingi urakoze bitanyarigiri kunige umwanya gira isohoka ibona urakoze bitumingi kabisa guys uyu ni Esther nitwo turavugana twavuganye byinshi about music about ubuzima bwiwe ariko ntiyatubwiye ahaba exactly aho twaciye sinzi ko ariho mu Carama twaciye twasanzeyo umukozi ariko arateka ariko ntitwashimiye ko twatsa kamera nibatahuba Esther naho mba nibanga ryanje abahazi murahazi abatahazi nabo bihangana ndashaka kwamenya no wambwiye umunsi wa mariage nshanda gusanga ga Esther none nagwaye invitation ura musanga guys Esther jaramba bajari ofaruga aragumye none kuri kugumye uri umukobwa Esther si vyiza na mukobwa mera gutyo oya umukobwa funguka upate bwana umukobwa ni wagira ibanga ya uruguro nk'umugabo arabagabo ko turabanga bunye umukobwa ni wagira ndagusabye twenga kandi ntabwo twenga gusa wabonye aratwenze guys ni Esther niko turavugana yari Buja Hit TV cyakinyama kuri cyama kibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor akajambo kanyuma ku bakunzi ba Esther nishaka twirira kuno mwana ya kintu cyambere ndabakunda cyane narashimye cyane ukuntu mwakiriye indirimbo bitumingi ndabashimiye namwe Buja Hit mwiyumviriye naho mwanziriye giturumbuka sidije mwari mwiyumviriye kugira ngo muze mutane guje nyene nagomba kubasaba nyine abantu mwese mugira ico hari ico muko murakora kubijanye na Esther canke kuyumvira umuziki wa Esther mubandanye uko nyene mumfata mu mugongo tubandanye tudugana tuduza ibendera ry'igihugu kabisa waving flag tuduza ibendera ry'igihugu notre pays Burundi guys ndababwira mugire subscribe na like na share hama mugire commentaire aho nyene kintu ngira ndamusabisha nyuma Esther uri ni honja ariko je nkunda kabiri sinkunda rimwe rindira guys ni Esther namusavye ubwira kabiri na mama agiye kunyarurira imboga zibiri sibyo ne Esther nje kundi nyamimba sabe ndaganya mabiri kusanga Esther nishara niko namuriza piga muziki basi sawa twende narabibona niyumvira yuko nazakunda yo numva urukundo rudashoboka
ababivuga nabo nk'abatwenga kuko numva bavuga yamuhe sinamenya yuko biryoha ndakubonye byose birahinduka birahinduka ishusho yawe ikamigaruka muri jewe umutima wanje ugatera unyibutsa izina ryawe kuko niyumvise mwihinduka rikomeye yo nuko ibintu nazi birashwaramwo bikomeye niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo nkakwiyumva waraminduye uzana mu rukundo Buja Hit TV ciao